Yes twaramutse aho muri hose twaramutse tubashimira tugushimiye wagize subscribe aha turi ni kuri airport Melchior Ndadaye ni airport yo ngahe wacu mu Burundi Bujumbura aho twaje kwakirana iteka umwe mu baririmbyi wacu muramuzi yanditse amateka ni muri hip hop ni mukombozi amaze imyaka irenga 6 atari ngahe wacu mu gihugu ariko kwinshuro aragarutse tuje kumutega turi kuri airport roza kumva byinshi ashikiriza kuvyo yararimwo aho yarari ubuzima yagiye yaracamo mu mahanga ariko twizere yuko musanzwe muzi ni muhaperi wacu dufise avyitwaramwe neza tugushimire rero wewe utaragira subscribe gira subscribe hamuze kudukurikirana urabe ibikuntu biza kugenda byose kuntu tumwakira ivyo tuyaga nawe hama tugushimire rero Yani umunezero nubaze ngahantu hajyana heza tuzo kumubona na namenyereye nta kindi gihugu namenyereye taruzo ya mugihe uravye ingene wakiriwe uvyakiriye gute kuri jewe ndoto narota none nkibona ko ari confirmation murakoze cyane Mana yacyo mu ijuru Mana ishobora byose Mana nyene inkomezi Mana kuba twashitse mu gihugu suko ngo twayibeza kurusha abandi suko ngo twebwe twayi dufisa itike imodoka igishikani no kurusha abandi Mana ni kubera ubugombe bwawe Mana turashima kuba wabashoboye kubana natwe mu bihe byose kuba waduherekeje gushika impore kuba twakiriwe n'abantu twari dukumbuye kera ndazi Mana ko ni byinshi ugiye kubikora mu izina bw'Umwami wo mu ijuru amina hanyuma igikuru icambe na mbere ndatashi wacu ikintu cyambere na mbere ikindi nacyo ngiye gukora umuziki nkuko nawukora hariya kubera twamenye primaire twiga imyaka 6 nanjye namaze imyaka 6 bisigaye ko ngiye mu rundi rwego sadira urwo rwego niko ngiye kuberekana ibyo nize ngiye kwerekana mu muziki nibaza ko ari ibyo ibindi nabyo ndajyoye cyane kuba ndababona hari abonzi nabo ntazi ariko imitima yacu irazinanye hanyuma kini nacyo na Biopower nga mubona ni kompanyi y'amasabuni mu Burundi nkuko yavuze Spox baranyizeye kandi biratangaje nkuko je nitwa Toma nizeye icyo mbonye ariko abanyizeye batambonye Imana bayizagire cyane ngiyango ibibazo nibyo byinshi simave bahinyisha umuburi bibazo murakoze cyane uyu niwe mu bahagarikiye Biopower Biopower mu Burundi bibaze yuko introduction ikwiye sinzi hanyuma uyu nawe nuhagarikiye mukombozi sivyo mu Burundi uyu yitwa na Clay kuva kera ni manager wanje gushika ubu ya twabandanyije hanyuma uyu nawe urabona iyo mutanguye nuze ishira hamwe bishobora gutangura urumwe tuzo kuba umenye cegera stadiri sisho kugira icegera n'icyaye ko bose barantwara stadiri kuri je bose n'abashefu ya kumuzo wanje abo icambe na mbere noshimira benshi nawe no gushimira usanga baransengeye nshika impore ni Lucifer ni kilatini Lux bisigura lumiere umucyo hanyuma fa wahetse umucyo satani atarahimuka yarafise umucyo ujya mucyo cyayibaza yuko ari uwiwe aribagiye ko uva ku Mana acaravyimba maze kuvyimba Imana namukura ku mucyo n'icyo gihe n'umwijima satani nakizera atanga muri icyo gihe je ndizera yuko aha twese turi kizeye ku bandi nkuko ndazi yuko mu isi nzima nta muntu yobona mukombozi mwijoro akaca yinyegeza uko biri kose arazi ko umuntu singaruka mbi kuba turi kumwe na Biopower kugira promo cyangwa kuba ambassador kumenyekanisha ikintu nifite inzira ni nyinshi niyo ngaha n'inzira ikomeye ariko kuba ndi umuririmbyi ushobumva ko umuziki aba ari uvugwa cyane muri icyo gihe umuziki nicyo kintu kiri imbere sadiri kumenyekanisha muri industry ya music nyene nzocisha muri yanzira Imana yampaye ari umuziki ko niyo yatumye na Biopower bandondera ntibarondeye mu Karatimani barondeye umuririmbyi so muri icyo gihe sinzobikora mu majido nzobikora mu kuririmba
sa nibaza ko nakishyuye icyo. Umuziki sinarinzi ko ufise systeme, narinzi ko umuziki uririmba azoririmba. Ko ngiye icyo nzi gusa udashoboye kuririmba n'ikiragi. Kuba nagarutse mvuga nzoririmba tu. Ya umuziki Imana iguha impano. Gukora rap, gukora reggae ni shwa yawe ivanye na environnement yawe n'umuririmbi wakunze. Niyo mpamvu na Jay-Z yavuka muri Kongo ariko aririmba nka Kofi. Bisigura yuko environnement nari ndimo petete niwe yantwaye. Ubu sinikora bwa mbere nakora rap ariko ubu ndashima Imana nkora umuziki. Se ndashobora kurapa nkagira gute nakari ibyo byiza umukinyi mwiza no kindi nomero zose. Ya jewe mu bisanzwe iyo narindi sinaringiye kwicara. Peut-être mwese mwamuzi ko nabaye nk'impunzi, right? Nyawo nicyo kibarimo kandi ndabizi ko kibarimo. Ariko nibazo kubeshya ubuhungiro si impuzu wambara. Uyambara mu bwonko. Ariko nta muntu yo kubona mwibabara cyavuga ujya n'impunzi ujya si impunzi. C'est-à-dire ubwo bwonko nabandanje nkora ibikogwa. Muri ibyo bikogwa harimo album zibiri. Muri izo album hariho yitwa One Man One Beat, ni album irimo instrumental imwe ariko indirimbo zidasa. Hanyuma ni album itarigira yakogwa ku isi sinibaza ko umuntu yigeze kuyikora. Hanyuma akaba ariyo na album yitwa 0 to 100. Iyo nayo nyene iri muri izo ariko kuzisohora cyangwa ya lancement ntegeza kugira muhira. C'est byose nzobigira ngaha muhira kuko na kare urasuma ukajya gutekera muhira. Yeah. Okay, ukuntu twatanguye Biopower twatanguye ari abakenyezi turaraba tuja hamwe turaraba ikintu dukeneye nk'abakenyezi bakora ibikorwa by'imuhira turicara turaba ikintu twotangura cyofasha n'abandi bakenyezi muhira tutangura Biopower twatanguye n'isabuni yo koza ivyombo tubona bigenda neza tushira ku isabuni yo koza amakaro unaho twiratangura isabuni omo yo kumesa igituma twarondeye mukombozi ni kubera twebwe turabakenyezi nitwe twabitanguye tuja ngaho urazi utanguye ikintu ntivyoroshe byaratugoye hari igihe twacitse intege tuti ibi bintu twishizemo ntavyo dushobora mugabo mu nyuma mukombozi jewe naho ri Dar es Salaam hari igihe nahuye na mukombozi duhuye mbona ukuntu mukombozi akora ukuntu yifatamo mu muziki wiwe byaciye bituremesha natwe tuvuga duti we can achieve this, we going to do this, if mukombozi can do this we gonna do this. Tuti nta wundi dufata ni mukombozi kuko yaraduhumurije hari igihe twashatse kubiheba kabisa tuti ibi bintu ndavyo tuza kuvamo mugabo mukombozi atubwira ati bandanye nuko bigenda. Nararyamiswe hanze mu mazi nk'igitandara mu mvura mu bukonje n'inzara mbigikangara burya nasanze ifaranga ribuze nabitonze bakarakara kuba mu mazu y'abandi umwaka no kuri bigiye guhagarara ubukene bwaratumye impuhwe zanje zitagaragara nkababazwa n'abashyonje nanjye shyonje nindi garagara saba Imana izompe nzohe n'abandi bagoye mu ibarabara uyu mwaka imyango yugawe mukama agiye kuyugurura ibituma umunezero wanje ubura nkaronka marira ibituma inshuti abagenzi bankunda bakanyibagira ibituma ibyanjye byose bigenda bicumbagira uyu mwaka speed iri hot useni bot nakurikira ibituma mu muryango wacu ubukena amagwara bitwinjirira ibituma mu muryango wacu bafakara imfuvyi zikwiragira ibituma tudataye iwacu kandi ari hafi tuzinzira uyu mwaka je nashitse Murakoze cyane. Murakoze kuza kumwakira Mukombozi.